baca umugani mu kirundi ngo nta gakuru kabura gakuru kako. Ndasubiramwo, baca umugani mu kirundi ngo nta gakuru kabura gakuru kako. Ubushinwa bwaraye bwihanangirije, bwaraye bufatiye ibihano igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabisubiramo neza na neza ko Ubushinwa bwaraye bufatiye amasosiyete agera ku 20 n'abayayoboye bagera ku 10 eka n'ibindi bihano bigenda bikurikira byagiye biragaragara. Ubushinwa bukomeza gufatira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaje ndababwire igituma ni bande n'amasosiyete ayahe. Hama iruhande yaho turaraba umugabo yagaragaye mu Rwanda atemagura imiduga, amenagura ibyo by'imiduga yose paritse, aho uriko ravugisha abajambo benshi, aho abari ngo bamwegereye bavuga ko yako aravuga amajambo agaragaza ko ashavuriye leta y'inkotanyi, abandi nabo bakavuga ko ari umusazi. Aho byagiye biragira mbaka no ku moko, aho bamwe bavuga ati uyu urubanza aza gucirwa ruroroshe niyaba ari mu bwoko ubu, abandi bakavuga ati urubanza aza gucirwa rurakomeye gushika no ku rupfu nimba ari mu bwoko ubu. Murumva mu Rwanda ko uko bakomeza bafyinisha ibintu by'amoko, ibintu byo kugira discrimination, byo gufata abantu bamwe ngo bakabintore n'abandi bakitwa kuna kuriya, bigejeje ikintu cyo cyose naho yo bisa namu barayiha amoko. Iruhande y'uyo turaraba Umushinwa yafashwe, abo bari kumwe bafise objectif yihe, bari bagamije iki, kubera iki ari muri ivyo byose hamwe. Turabirabira hamwe muri kino kiganiro nano makuru n'ubusesanguzi bwo kuruno musi umidonido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaha ikaze, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera neza ko mudukurikirana muri amahoro kuri no munsi wa Mungu igerekezo rya 28 ukwezi no kw'icumi turiko turakurangiza umwaka nawo nyene turiko turawurangiza kuko tw'icumi kurangiye kugenda kurangiranye n'umwaka umwaka no 2025. Idonido rero ryano makuru niri rikurikira. Hari Umushinwa yafashwe hari amurasirazuba bwa Kongo ari kumwe n'abandi bajene, ndavuga ugwaruka rw'abanyekongo bahurikiye mu kintu citwa ngo Ligue des Jeunes Révolutionnaires, basanzwe bakorana n'izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23, ngo bari basanzwe bagamije kugambanira leta ya Tshisekedi n'abanyekongo muri rusangi. Uwo Mushinwa rero reka tubanze twumvirize uko byagenze, hama tuce tugaruka. Abamufashe bariko bimubwira mu Congereza, bigaragara ko atarundi rurimi bari bahurije ko Abashinwa bavuga Igishinwa n'ururimi go rubabangukira gikunda kuba Icongereza n'igiswahili, ariko ko barenze bamumenyesha cyo bamuyagisha mu Gicongereza, ngira nigo rurimi yari yumva kwari rumworohera. Tubanze twumvirize ingene vyagenze. Occupied by the terrorists is not acceptable. I don't think in China you can do this. I don't think in any kind of country of the world you can do what you do or what you did in years. Sorry for my English. I'm trying to explain you why you are here. You go to the military justice, and after they will decide what they. Yes, ino video kubera igaragara nkuko yohava iba ndende ari yonyene, reka tufate kano kanya turabe ko twujana dusigura ijambo kurindi niho byo bavyiza kurusha. I don't think in China you can do this. I don't think aha yari yamaze kumufata amubwira ati sinibaza ko naho hoba ari mu Bushinwa ushoboye gukora bino. Of country of the world you can do what you do or what you did in years. Sorry. Acha mubwira ati ngo sinibaza ko hari igihugu cyaco cyose muri ino si wokoramwo ivyo wakoze canke wakoze hano mu burasirazuba bwa Kongo. Acha yongera ko ngo sorry for my English, amubwira ati urambabarira ku Congereza canje kumbure kibi canke kitaza kukorohera ngo dutahurane. Niko yacakurikiza hano wumve. For my English, I'm trying to explain you why you are here. You
you go to the military justice. Akamubwira ati ngo amaze kumubwira ati ngo murambabura ku Congereza canje ndiko ndagerageza kugutahuza igituma uri hano bisigura aho bamufatiye aha mwabonye ahagaze bakamubwira ati ndiko ndagufasha utahura igituma uri hano kuko ugomba uve hano uje kuri sentare ya gisirikare to the military justice, and after they will decide what they will do to you. Maybe ngo hanyuma baraza guhitamwo ico bagukoza ico bagukorera ngo kumbure maybe they can send you back in China. barashoboye kukurungika mu Bushinwa. Okay, nkuko nari namaze kubibamenyesha uyu ariko arasigurira uno mushinwa yamubwiye ati sorry Icongereza canje si ciza cyane ariko ndizera ko ndiko ndagerageza kugusigurira igituma uri hano. Umushinwa nawe ahejeje kumubarira ubunyene ngo sorry sindiko ndakumva kuko naje Icongereza si kirekire. Aca amubwira ati reka ndagusubiriremo. Aca amubwira amajambo akurikira. You are here and because you did something wrong according the Democratic Republic law. Ngo uri hano kubera wakoze ikintu kibi kinyuranye n'amategeko ya leta ya demokrasia ya Kongo. Ngo wewe ngo usanzwe uvugana, you have the contact with the terrorist, ngo uravugana cyangwa ufite imigenderanire n'aba terrorist, avuga AFC M23 imbwebwe za Sarambwe, RDF abasogosi nkuko bisanzwe. But you also did a trip in the area occupied by the terrorists. Ngo kandi ngo wamugira ama trip, you do some trips ugenda mu ma area ari occupied by the terrorist, ngo wamufata ingendo zagasakisa kugenda rero turu uva Harubumbashi ugenda Goma ugenda Bukavu ahantu hose mu turere turimwo izimbwebwe za Sarambwe, ngo we urahagenda alez. What I'm saying in China is not acceptable that someone deal with the terrorists. Ngo mu Bushinwa ngo ntivyemewe ko umushinwa akorana n'abateroriste. Si mu Bushinwa gusa ni isi nzima, ndibaza ko arivyaza kubandanya musigurira. Mugabo ariko aramwinjiza muri be amutahuze ko no mu Bushinwa bitarekuriwe ko umushinwa akorana canke agira imigenderanire n'abateroriste. Even in America and in UK, no muri Amerika no mu Bwongereza, in this war is not acceptable. Ngo no mu isi nzima nibi ntivyemewe. So the same in the Democratic Republic of Congo. Nico kimwe ngo na hano muri leta ya demokrasia ya Kongo. We are not the judge. We are not the courts. Ngo kubera ngo tutari abacamanza, will now the team will bring you to the military justice. Kuko tutari abacamanza tutari na sentare, ngo ubu ikigiye gukurikira no kugutwara kuri ubucamanza bwa gisirikare. Bisigura ko bagomba mutware muri sentare y'abasirikare. So you have the possibility to explain the reason and all those things that can justify your presence in the area occupied by the terrorists. Ngo aho niho uzoronka amahigwe, niho ugiye kuronka amahigwe yo gushobora kwisobanura, ngo ugasobanura vyose idonido wigituma wewe ngo ugaragara ngo mu turere turimwo aba bateroriste RDF inkotanyi abasogose. But at moment, as we fulfill all the law requirements, and for the reason we'll bring you to the justice military.
ngo hama twebwe ngaha ahanyene bamufatiye uyu ariko aravugana nawe turahejeje gukora ibi byo turekuriwe gukora n'amategeko gukurirwa n'amategeko hanyuma ngo cyo bituma tugomba tugutware muri sentare cyo mu butabera bwa gisirikare muri sentare ya gisirikare. It's clear? Yeah. When you be in the facilities, someone will ask you the same question and the procedure can start. From our side, we just finish the process. Ngo niwagera hariya baraza kukubaza ibibazo haraza kuba umufacilitateur barakubaza ibibazo uyishure ngo ho rero ngo interrogatoire zo bitanguye ngo ariko twebwe hano ngo turahejeje procedure zacu za hano aho yafatiwe security process to understand why how you have some food or some feet in the area occupied and some feet in uraza gusigura igituma ugaburira canke ufise ibifungurwa muri utwo turere twinshi twenda dutandukanye nuko byagenze mu ncamake uyu yamufashe aba bamufashe karamusigurira twebwe nta kirenze iki turagufashe turagusobanuje turanagusobanuriye ibigiye gukurikira ugiye kuvanwa ngaha ugiye kujanwa muri sentare hanyuma ubazwe ngo hariho amahirwe yuko ushoboye gusubizwa mu gihugu canyu canke ugacirirwa urubanza hano nyene mu burasirazuba bwa Kongo muri Kongo mu ncamake ngo kandi ngo ndakwibutse ko mu Bushinwa bitarekuwe ibikorwa byo gukorana ibikorwa cyo kugira amarorasiyo contact n'abateroriste kuko bihanishwa igihano c'urupfu uko biri clair aho rero ni ikidasubirwamwo ivyo nuko biri mu gihe Ubushinwa nabwo bwafatiye ibihano leta zunze ubumwe za Amerika bufatira amasosiyete ya Amerika agera ku 200 reka turabire hamwe vyagenze gute bapfuye iki ariko iki ukuri canke ikiri nyuma ya vyose nuko leta zunze ubumwe eheruka gutangaza ko yadandaje ibigwanisho vyinshi cane rutura ruhonyanganda kuri Taiwan ku gihugu ca Taiwan igihugu ca Taiwan naco kaba kitabanye neza n'Ubushinwa gushika mbere naho Ubushinwa buvuga ko nabwo nyene nico twavuga ati ntambara y'isi ntizohera n'Ubushinwa Rwanda amenyeshe kuvuga Taiwan ko ari yabo aha rero bimeze gute reka ndabereke mu ncamake ico bariko barapfa akomeza gute biravugwa ko la Chine impose des sanctions à 20 entreprises américaines de la défense ibi rero nkuko nako ndabibabwira nuko nyene ico bapfuye nuko Amerika yivugiye yasohoye itangazo ivuga ko yadandaje ibigwanisho vyinshi kandi vya rutura kuri mu gihugu ca Taiwan ngo bifise valere y'imiliyaridi 10 z'amadolari murumva ko ari ibigwanisho vyinshi by'amafaranga menshi handitse uku Pékin a imposé vendredi des sanctions à 20 entreprises américaines du secteur de la défense et à 10 dirigeants une semaine après l'annonce par Washington d'une importante vente d'armes à Taiwan. Unamusi tuitaki 28 vyabaye ku munsi wejo ku munsi wa gatandatu niho Ubushinwa bwafashe ino ngingo mwumvise ni konye nababwiye ko bafatiye ibihano entreprise y'abanyamerika 200 bongera bafata ibihano kubayayoboye bamwe 10 bayoboye ayo masosiyete. Ces sanctions impliquent le gel des avoirs de ces entreprises en Chine et l'interdiction pour les personnes et organisations de faire affaire avec elles selon le ministère chinois des affaires étrangères. Bisigura ko mu igihano babifatiye nuko ivyo ayo masosiyete afatigwa ivyabo canke agarikwa gukora kandi atasosiyete nimwe canke umushinwa y'aba organisation bazosura gukorana nabo kubashorera n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ngo kandi bikavugwa n'umushikiranganje w'umushinwa ajejwe imigenderanire y'Ubushinwa n'amakungu agakurikira avuga ati parmi les entreprises visées figure Northrop Grumman System Corporation mu ma entreprise rero muri ama societe yafatiye ibihano irimwo Northrop Grumman System Corporation
irimwo muzafatiwe ibihano murumva ni amasosiyete akora ibigwanisha dandaza ibigwanisho kuko aya yose yafatiwe ibihano nyuma y'aho leta zunze ubumwe zidandaje ibigwanisho bingana imiliyaridi 10 z'amadolari y'abanyamerika kuri Taiwan. Iyikurikira ni L3 Harris Maritime Services. Murumva ko ikora kumbura ibijanye n'ibigwanisho by'igisirikare cyo mu mazi, amasumarin, yama torpedo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Hanyuma iyindi ni Boeing Saint-Louis. Boeing nayo nyene yarabujijwe mu bihano birimwo gitumi Boeing ndayisomye mu bihano ibirimwo bafatiye Amerika nuko hariho n'amasosiyete y'Abashinwa yabujijwe guha amaservice leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba ari mu Boeing ikorera ahitwa Saint-Louis, akaba ari na Palmer Luckey n'indi so no bosi wa fondateur kandi akaba mu CEO. Uyu Palmer Luckey ni fondateur wa société yitwa Société de la Défense yitwa Endurir Industry yitwa Endurir. Ibi navyo Endurir Industry fait partie des dirigeants sanctionnés. Yes, uyu akaba ari mu brabo 10 barongoye ama société n'ama company yahanywe qui ne peuvent plus faire d'affaires en Chine. Abo bagabo 10 barongoye ama société bahanwe ntibazosaba gukora affaire nimwe mu Bushinwa. Ni nkuko n'ama société yabo ashoboye ayugagwa hanyuma ntakore affaire nimwe mu Bushinwa. Urumva ko ari uruhombo rurerure. Et se voit interdire l'entrée dans le pays. No mu gihugu cy'Ubushinwa ntibazosubira guhonyorayo. Ses avoirs dans son pays d'Asie de l'Est ont également été gelés. Mucamuvyumva byashizwe kintoki ubu biri mu maboko ya leta y'Ubushinwa. Murumva ko hari ukuntu manika gato wicaye kukamanura bikakugora. Rero Amerika nayo nyene ntiyorohewe, kandi Amerika igituma ikora ibi, Amerika Trump murabona ko yagitse ikibazo c'amafaranga. Amerika irakenye ubu, c'est le pays le plus endetté du monde. Ntibaze bababesha ego ni puissance cyangwa super puissance nkuko mu bishaka, ariko amadeni fata ararenze. Amerika rero kugira yisubize puissance kuko irabona ko ibihugu bimwe bimwe byo mw'isi ibihugu vya rutura nge bitangwa ama 6 dragon 4 dragon 5 dragon, Amerika irikiraja munsi yabo. Uravye na passport ya Etats-Unis igira 12 au niveau mondial. Passport urupapuro igitabo c'inzira, iyi passport iyi ya leta zunze ubumwe za Amerika igira 12 mu rutonde rw'isi. Murumva ko Amerika iriko irashita ku muvuduko udasanzwe. Trump rero ibintu karakora ariko arashaka kurondera amahera ku nguvu, kugurisha bino bikoresho bino bigwanisho kuri Taiwan. Yarazi neza ko ingaruka zizoza, ariko kumbure ntiyari yiteze ko yofatirwa ibihano nk'ibi, ariko yarazi neza ko ariko aravyonga Ubushinwa, ariko ntako yari bugire kuko ariko aragerageza kubaka ubutunzi ucumi élever l'économie des USA. Makavuga ati a suscité une vive réaction de la Chine qui non, attends une seconde, je m'excuse. Bavuga ati ses avoirs dans son pays d'Asie de l'Est ont également été gelés. Hamavuga ati l'annonce de ce programme de vente d'armes américains d'une valeur de plus de 10 milliards, n'avuze 10 millions murambabarira, c'est 10 milliards de dollars américains. C'est une somme colossale. A suscité une vive réaction de la Chine qui revendique Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire et qui exige son autorité. Ici, igiye ku muhero. Isi rikirashira. Muri yase twangura natwe kugira ibijya Putin karagira kuri Ukraine. Uburundi bugasaba ahari muri Tanzania, Uburundi bugasaba ahari mu Rwanda, u Rwanda rugasaba ahari muri Uganda. Iyi mikino ndibaza ko yakwiye kuyihagarika. Ngo murumva ko Ubushinwa bwo busanzwe butumvikana na Taiwan, hanyuma ukazona umuntu afurunishije ibigwanisho bya 10 milliards de dollars igihugu canka agace vuga naki wawe nkuko batwaye musanzwe mubizantu ubuce bwinshi bw'igihugu buri muri Tanzania, buri mu Rwanda, buri hehe n'ahandi hesha genda hatandukanye. Hama kavuga ati si le Congrès américain l'approuve, il s'agira de la plus importante vente d'armes jamais conclue par les États-Unis avec ce territoire autonome. Ngo buzwara ubucuruzi bwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika zikoze zikoranye n'iki gihugu ca Taiwan. Nuko rero biri intandaro rero
y'igituma Ubushinwa bwafatiye nimba muko muravyumva ibihano amakampuni 200 ya Amerika, ndavuga leta zunze ubumwe za Amerika, kuko barenze bugara amasosiyete 200 mu gihugu. Nukuri ko bamwifashe kose bari ndafatira ivyo bihano amasosiyete 200 birahungabanya, kuko Rwanda yibushe ko ikintu bita la consommation des produits américains, abantu bakonsoma, abantu baba client ba mbere ba leta zunze ubumwe za Amerika n'Abashinwa. Iyo uronse isoko mu Bushinwa, tugombe tureke guhendana, gipiripiri, gikawa, gy'amavoka, gy'amananasi, g'imicungwe bikaja bitumbera mu Bushinwa, hagenda amatoni menshi, kuko Chine ifise population nyinshi, ifise abakonsomateri benshi. Rero kuba Chine ikugariye isoko, nukuri urumva ko naho winanata mugabo urabona ko ari uruhombo runiniya. Rero amakuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno wa Mungu igenkezo rya 28 ukwezi kwa12 umwaka duriko turarangiza naya, ariko nihagira ikindi gishasha murasirazuba bwa Kongo turagaruka tubamenyeshe. Hari amakuru tutaratohoza neza, tutararonkera ivyemeza avuga ko izi mbwebwe za Sarambwe zoba zavuye ahitwa Kavimvira. Uturere sinatubonye bagaragaza ko mu makambi bahoramwo ikavimvira amwe batanguye kuyavamwo baduga mu misozi ikikije Uvira, abandi nabo bakavuga ati ngo ntibazi direction ngo bafashe ngo mu kuhava. Ariko uturere sinatubonye kwirakumbure namwe mwatubonye, ariko sinshoboye guhaguruka ngo nzi imbere ya kamera nze kuvuga ikintu ntafise fact. Hanyuma rero turangirize kuri ya nkuru ya wa mugabo wo mu Rwanda yagaragaye afise umupanga agenda arakubita ku maparabrize yirukanga ku bantu bamwe bamwe yibiyo, yamenaguye ibiyo vy'imiduga igera nka 10. Aba rero bamubonye ngo canke ngo abari hagufi yiwe ngo yidoga avuga ati ngo turarambiwe na kano gacinyizo k'inkotanyi ka leta ya Paul Kagame, turarambiwe n'agacinyizo k'inkotanyi ka leta ya Paul Kagame. Abandi nabo bakavuga ati ngo no musazi, ngo yoba yashushuwe canke afise ingwara agendana ubugwayi bwo mu mutwe. Ikindi rero cagiye kuzana polemique catumye nino video tuza kuyikorako, nuko benshi bavuga ko ngo uyu muntu nimba yakoze bino yabikoze vyabaye, twanabibonye, mbe agiye guhanwa gute? Risi Rerma akaba ari umusazi, bagaca bashirako w'inkotanyi ngo canke w'umututsi, kuko ubwoko barabuhishahisha ngo muri 2004 barabuhagaritse mu Rwanda, ariko agacaguruka agenda muri Kongo kuvuganira ubwoko bumwe, arubwo bwoko bwene bw'abatutsi buko baratera uruhagarara mu burasirazuba bwa Kongo no mu Rwanda. Ubu abanyarwanda mwahora mwibaza ngo babayeho kubera ubwoba, habuze imbarutso gusa, habuze akantu gusa gato, ni one click mundocamona abanyarwanda abaribo. Kandi Kagame arashoboye gusiga yakije umuriro utazokoroha kuzima hariya mu Rwanda. Ibi ndabivuga umunyarwanda w'ubwenge yicare hasi yumvire mana yanje. Bavuze rero ngo uyu akaba ari umwe mu nkotanyi, aragenda kuvuzwa inkotanyi zirihe, mugabo akaba ari muri babandi bitonga ba FDLR ngo bifobagane intera hamwe, ndavuga abahutu, ngo uyu akiwe karangiye. Murumva ko abanyagihugu batanguye kuzana izo polemique, ama commentaire nka